Iyi ni Onesime Niyo Dairy. Ushobora kwibaza ati mbega ni iyihe ngoro irusha izindi ubwiza, ikoranabuhanga ridasanzwe, uburinzi bw'akataraboneka mu nzu ikoreramwo abaperezida ba East Africa? Ubundi ingoro ikoreramwo umukuru w'igihugu ni inyubakwa yakagombye kuba idasanzwe, kuko amabanga y'igihugu niho abera, amanama adasanzwe niho abera, abashitsi b'iteka niho bakirirwa, imigambi yiga ku iterambere ry'igihugu niho ibera, inama rukokoma z'igihugu niho zibera. Muri make ubuzima bw'igihugu niho bupangirwa. Rero iyo ngoro igomba kuba nayo idasanzwe, haba ku mutekano w'aho iherereye, ku ikoranabuhanga rigezweho ricunga aho hantu, abasirikare, abapolisi, ikintu cose kiri muri ico kibanza gitegerezwa kuba naco kidasanzwe. Inyubakwa ikorera nk'umukuru w'igihugu ihitiyeko igihugu n'abenegihugu, kuko iyo abayobozi baturutse mu makungu bahakiriwe barabona ko igihugu gifise aho gipangira imigambi, hafise umutekano, kandi abakira nibo bayamaze bagira bati agashambara gahisha vyinshi. Rero East Africa yarambaye maze ikora iyo bwabaga, yubaka imiturirwa ikoreramwo abayobozi b'ivyo bihugu mu kubihesha iteka. Reba izi nyubakwa, ongera urabe nizi, utekereza ko ari ihiri buze ku mwanya wa mbere? Ntega amatwi rero nkubwire urutonde rw'izo nyubakwa zidasanzwe zikoreramwo abaperezida ba East Africa. Ndakubwira igihe zubakiwe, nongere nkubwire n'abaperezida bazikoreramwo kano kanya. Ndi Onesime Niyo Mwungere, bahaye ikaze mu mugambi bw'ubumenyi n'amateka. Ku mwanya wa gatandatu haza Village Urugwiro y'u Rwanda. U Rwanda rufise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 26,338, kikagira abanyagihugu bangana n'ibino 15. Nico gihugu rukumbi mu biri muri East Africa kidakora ku nyanja n'imwe. Umugwa mukuru wago ni Kigali. Nayo perezida akaba Paul Kagame yafashe ubutegetsi kuva mu 2000. Iyi Village Urugwiro yubatswe kuri Perezida Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1979. Habyarimana yafashe ubutegetsi atembagaje intwaro ya Perezida Kayibanda. Hari mu 1973. Kuva muri ico gihe ibiro vyiwe byari mu nzu yaho yaba i Kanombe. Mu nyuma niho haje kubakwa Village Urugwiro mu ntumbero yo kwakira inama y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa mu mwaka nababwiye haruguru. Inyuma yo 1994 RPF Inkotanyi imaze guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana, Village Urugwiro yabaye ibiro by'umukuru w'igihugu. Niho habera inama zikomeye za leta, niho bakirira abashitsi, niho bakirira abashitsi b'iteka bagendeye u Rwanda. Politiki yose y'igihugu niho ibera, niho ipangirwa. Imbere yo guterwa kuba umukuru w'igihugu mu 2000, Kagame yabaye icegera ca Perezida Pasteur Bizimungu watwaye u Rwanda kuva mu 1994 kugeza mu 2000. Ariko ugerageje kuraba amateka avuga ko Bizimungu naho byita ko yari perezida atabubasha na buke yari afise, ahubwo ububasha bwari bufiswe n'umutwe wa RPF Inkotanyi, nibo basa nkaho twari igihugu. Mu 2001 Bizimungu yafunze umugambi wa opposition y'ubutegetsi bwa FPR. Mu 2002 yaragarutse umaze mu 2004 akatikwa igifungo c'imyaka 15. Yagirije ivyaha bibiri bikurikira: kunyuruza amatungo ya leta hamwe no guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi. Mu mwaka w'2007 yararekuwe ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Tugarutse kuri Village Urugwiro, mu nyuma yarasubiyemo na Perezida Paul Kagame. Yishigwamo ikoranabuhanga rigezweho rifasha gucunga umutekano w'abakorera mu iyo nzu, aho byatwaye ayaba miliyoni 20 z'amadolari. Abafise inshingano zo gucunga umutekano w'iyi nyubakwa ni umutwe wa gisirikare witwa RG, Republican Guard. Ku mwanya wa gatanu haza Entebbe State House ya Uganda.
Uganda ifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 241 na 38. Gifise abanyagihugu bangana n'imiliyoni 51. Umugwa mukuru ni Kampala. Nayo umuyobozi wacu akaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amaze ku buyobozi imyaka 40. Gushira ku yindi manda yarayatorewe wagiye kuyobora. Yagiye ku buyobozi mu 1986. Inyuma y'intambara bagwanye imyaka 4 we n'umutwe witwaje intwaro wa NRA, National Resistance Army, aho bari bahiritse General Tito Okello muri uwo mwaka. State House yubatswe mu 1925 ku ngoma y'uwitwa Sir Geoffrey Archer, yari buramatari wa Entebbe, umugwa mukuru wa Uganda muri ico gihe. Niyo yakira inama mpuzamakungu, yongera kandi ikakira inama ziga ku mutekano wa Uganda. Iyi nzu yaje kuvugururwa kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2007. Yatwaye imiliyoni 93 z'amadolari, angana n'imiliyari 12 n'imiliyoni 300 z'amafaranga y'amashiringi ya Uganda. Inyuma yo kwikukira ku itariki 9 z'ukwa 10 mu mwaka wa 1932, yahise ihinduka ibiro by'umukuru w'igihugu, aho yakorewemo bwa mbere na Premier Ministre Paul Milton Obote ku ntwaro y'umwami Sir Edward Mutesa wa kabiri canke Kabaka Mutesa wa kabiri. Mu 1936 Milton yahise aba Perezida wa Uganda. Ubu State House ni ibiro bikuru bya Museveni, ahakirira abayobozi bagiye batandukanye. Nayo ifite umutekano udasanzwe. Abarinzi bayo bafise ibikoresho bishobora gufatira mu kirere, ibisasu by'ubwoko bwose byoterwa kuri iyo nyubako. Bafise imyitozo ya gikomanda ihagije. Ivyo bituma igira umutekano ukomeye hanze ya clôture n'imbere ya clôture, hazungurutswe n'abasirikare. Mwanya wa 4 haza State House Kenya ya Kenya. Kenya ifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 582 n'amajana 646. Abanyagihugu bayo bangana n'imiliyoni 61,400. Ikagira ubwoko bw'abantu 70, indimi zemewe n'icyongereza n'igiswahili. Umugwa mukuru wa Kenya ni Nairobi. State House yubatswe mu 1907, aho yabamwe abakoloni b'Abongereza ico gihe. Mu 1963 Kenya yose ubwigenge yahise iba inzu ya Kenya. Ni igihugu gifise ibibanza bya mukerarugendo bizwi cyane: Parike Nationale di Masai Mara, Parike Nationale di Lake Nakuru, Reserve Nationale Samburu, Parike Nationale do Tsavo n'izindi nyinshi. State House kandi ni inzu imaze gukorerwamo n'abaperezida 5: Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta hamwe na William Ruto ayikoreramo kano kanya. Ni imwe mu nzu zifite amateka adasanzwe, aho benshi bayibaza ko cyane bivanye n'ingene abayobozi bayikoreramo bose bagenda barateza imbere ubutunzi bwa Kenya. Iyi nzu yakira inama rukokoma z'igihugu. Ikakira inama mpuzamakungu, ifise ibiro byinshi cyane, ikagira ubwogero bwinshi, ikagira ibyumba bigiye bitandukanye. Umutekano wayo nawo ntusanzwe, ni ntakogwako kuko icungwa n'umutwe udasanzwe wa Republican Guard, ufise imyitozo ya gisirikare wigiye muri Amerika no mu Bwongereza. Mwanya wa 3 haza State House, abandi bakunda kuyita ikulu ya Tanzania. Umugwa mukuru wa Tanzania benshi bakunze kubitiranya cyane. Mbere yo kubandanya, nyemerera nkubarize kano kabazo: wowe uzi umugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania? Wavuze Dar es Salaam. Si we wenyene, benshi bazi ko umugwa mukuru wa Tanzania ari Dar es Salaam. Ariko ntabwo ari byo no kwibesha cyangwa kuba umuntu yafashe ibyo uwundi yamubwiye. Bikagenda birahana mu bwo buryo, ugasanga abantu bafashe ikintu ko kitari, biturutse ko babwiye ikinyoma bwa mbere. Mbere bikagorana cyane kugikosora. Umugwa mukuru ni Dodoma.
ntabwo ari Dar es Salaam. Dar es Salaam ni umugwa mukuru w'ubutunzi, umugwa mukuru w'ubudandaji. Tanzania gifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 947,300. Uko ari kinini ni nako gituwe n'abanyagihugu benshi. Abatanzania bangana n'imiliyoni 71. Gifatwa nka kimwe mu bihugu birondoka cyane muri Afrika, kuko buri mwaka hiyongera ibice 3%, ni kuvuga hagati y'imiliyoni 1 n'imiliyoni 2. Tanzania kandi kizwi nka kimwe mu bihugu vyinjiza amahera menshi ku isi muri tourisme, aho gifise ibibanza ndangakaranga byinshi cyane, amaparike national atandukanye, aho tuvuga nka Serengeti Safari, Parike Nationale ya Kilimanjaro, nibagiwe n'izinga rya Zanzibar. Ikulu iherereye mu mujyi wa Dodoma mu gace kitwa Chamwino, ikaba yatashwe na Samia Suluhu Hassan mu 2023. Kuva ico gihe kugeza magingaya akorera muri iyo nzu, niho hakorerwa ibikorwa by'ubuyobozi bw'igihugu. Perezida niho yakiriye abanyacubahiro batandukanye. Umutekano wayo musanzwe, ifise tekinoloji ijanye n'igihe tugezemo. Abarindiye inyubakwa ni umutwe witwa TPDF, Tanzania People's Defense Force. Nayo ku mwanya wa kabiri hari State House, ariko kenshi bakunze kuyita G1 Palace, niyo muri South Sudan. Ivyo babanza kumenya kuri Sudan ni igihugu giheruka kwinjira mu muryango wa EAC, cyavuze itariki 9 z'ukwindwi muri 2011. Umugwa mukuru waco ni Juba. Perezida uri ku butegetsi ni Salva Kiir Mayardit. Gifise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 344 n'amajana 329. Kigizwe n'abanyagihugu baba miliyoni 12 n'ibihumbi 200. Aho ni mwibaruko ryakozwe na Banque Mondiale mu 2025. Murumva ko ikibanza kinini ati abantu bakirimo. Ufasha abo banyagihugu ukabashira mu bwo buringanire, ni nko gufata indi ukayishira mu mushatsi. Nawe ni wumve ahasigara uko hangana. Ni igihugu cya 18 mu bunini muri Afrika. Kugira ubyumve neza ingene Sudan isa n'igaragara, Uburundi dufise uburinganire bungana na kilometero kwadrato 27,834. Ariko abanyagihugu babwo basumba kure aba Sudani. Ariko rero ubwo bunini bwayo ntibuyibuza kuba igihugu kitagira umutekano. Ni igihugu kirangwamo n'intambara z'urudaca, imitwe y'iterabwoba niho yicaye. Barara baragwana, bakirirwa baragwana. Abanyagihugu birirwa barahunga uko bukeye nuko bwije. Amakipe y'umupira yaho yarahunze aja gukinira mu bindi bihugu kubera umutekano muke warangwa. Inyuma yo kuvuka kwaco nta mahoro cigeze kironka, kuko intambara zamyeho kuva kivuka kugeza n'ubu. Reka twisubire ku ntama yacu G1 Palace. Yubatswe mu 2015 mu mugwa mukuru w'ico gihugu Juba. Nta abanyagihugu bemerewe kuhasura. Yubatswe hafi y'uruzi rwa Nile. Igizwe n'ibiro by'abayobozi, sale ziberamwo ibirori bitandukanye by'igihugu. Ikindi bomenya, yubatswe mu buringanire bungana na metero kare 150. Umutwe ujejwe gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu, Presidential Guard, witwa Tiger Division. Niyo wongera ugacunga ivyegera by'umukuru w'igihugu. Tiger Division yabayeho mu mwaka wa 2013. Niwo mutwe wa mbere ufise imyimenyerezo ihagije yo gucunga umukuru w'igihugu. Ivyo byose mvuze hejuru, G1 Palace bitireka ku mwanya wa kabiri muri East Africa.
Ku mwanya wa mbere hari inyubako idasanzwe irengeye kuba iya mbere mu karere, ikaza no mu za mbere ku rwego rwa Afurika. Iyo nayo si yindi, ni intare rushatsi house y'Uburundi bwa Nyaburunga. Uburundi bufise uburinganire bungana kilometero kwadrato 27,834, aho ibirometero kwadrato 2,180 bigizwe n'amazi. Bufise abanyagihugu baba 14,600,000. Buhana imbibe n'ibihugu bitatu, Rwanda, Tanzania na RDC, République démocratique du Congo. Bugizwe n'intara zitanu arizo Butanyerera, Burunga, Bujumbura, Gitega na Buhumuza. Uburundi ntibusanzwe, bwongera bukitwa igihugu c'amata n'ubuki, le pays du lait et du miel. Bufise ikiyaga Tanganyika, ibibanza ndangakaranga bitandukanye, aho twovuga amashuha arangwa mu ntara zose z'Uburundi. Nta ntara idafise amashuha: Parike nationale de la Rusizi, Parike nationale de Kibira, ingoma zo mu Gishora, Pierre Livingstone, Faye do Nyakazu, Shite do Karera, umusenyi n'akayaga keza byo ku kiyaga Tanganyika, tusibagiye n'isoko rya Nile. Umugwa mukuru ni Bujumbura, ukongera ukaba n'umugwa mukuru w'ubutunzi, nayo capitale politique ikaba Gitega. Umukuru w'igihugu ni His Excellence Evariste Ndayishimiye, yagiye ku butegetsi itariki 18 z'ukwa gatandatu mu 2019, avuye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Uburundi bwarose intahe yo kwikukira itariki ya mbere y'ukwindwi mu 1962, bikozwe n'incungu yo kwikukira umugani atari umugani Ludovico Rwagasore. Idarapo y'Ababirigi yaramanuwe maze ibendera y'Uburundi rirahungabana. Naho yaharanira ubwo bwigenge kandi akabushikako, ubwo bwigenge ntabwo yigeze abona, kuko inyanka Burundi ntizavyishimiye. Itariki 13 z'ukwa 10 mu 1961 yararashwe hafi y'ikiyaga Tanganyika. Uburundi babwinjiye mu kaga kabukurikiranye imyaka n'imyaka. Tuzogaruka ku buzima bwa Rwagasore mu kiganiro kizokurikira cihariye. Reka nje ku mayange bamwe mu baperezida batwaye Burundi kugeza kano kanya: Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza, Pierre Buyoya, Melchior Ndadaye, Cyprien Ntaryamira, Sylvestre Ntibantunganya, Domitien Ndayizeye, Pierre Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye. Haraho Pierre Buyoya yagarutse ku butegetsi, na Sylvie Kinigi yatwaye by'imfata kibanza, ariko ntihigeze yimikwa, nje gituma ataza mu batwaye Burundi. Reka ndeke kubajana kure, twigarukire ku intare rushatsi house. Iryo zina riva ku mwami intare rushatsi Cambarantama, niwe yashinze ingoma y'u Burundi y'ikinyejana ca 17. Tuzogaruka ku nkomoko yiwe hanyuma. Uyu niwe yagwaniye u Burundi, agwana n'abakoloni arabanesha. Histoire y'u Burundi yose ishingiye kuri we. Ntare yakoze ibikora inka. Rero mu kumuha iteka mu 2019 niho yitirirwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Ico gihe gihabwa izina rya Ntare rushatsi house. Yubatswe neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Gasenyi, hafi yaho bita kwa Busigo. Ni ikirimba gitangaje cyane. Yubatswe mu buringanire bungana n'imetero 9,900. Ivyo ni kibanza kirimo inzu gusa. Ushizemo ikibanza cyose muri rusangi, jardin, ahari clôture, hose hangana na hegitari 560. Inzu nyamukuru zigize ni ibiro by'umukuru w'igihugu, ibiro by'icegera cy'umukuru w'igihugu, sare yagenewe inama shikiranganje, sare umukuru w'igihugu aheramwe umubonano abandi bantu, ibikoresho byo gukomeza umutekano n'ibindi bijanye, ikambi y'abasoda bacungera umukuru w'igihugu, caserne de la garde présidentielle, amazu babamo n'ibindi bikoresho bakoresha, iminara yo gucungera umutekano,
tour de contrôle et mirador. Ubuhinga bwa none, unité technique, ivyuma bijejwe gucunga umutekano wo mu kirere, camera de surveillance zizungurutse clôture yose, zishobora kubona umuntu ari ku metero 1000. Tekinoloji ikora mu gihe habaye gutera ibisasu kw'iyo nyubako ikabifatira mu kirere. Yubatswe mu kiringo c'imyaka 4 kuva mu 2015, yugururwa itariki 14 z'ukwa kabiri 2019. Ico gihe yuguruwe na nyakwigendera His Excellence Pierre Nkurunziza. Yatwaye yarenga miliyoni 100 z'amadolari, yubaka na sosiyete y'Abashinwa. Ubwiza bwayo, umutekano n'ikoranabuhanga biyirimwo nivyo bishira ku mwanya wa mbere muri East Africa, ikongera ikaza mu myanya ya mbere muri Afrika nzima. Iyo ni Intare Rushatsi House. Mwakoze cyane mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Mwarakoze kandi mwe mwatwiziye mugakora subscribe. Tuzokomeza kubasangiza ubumenyi buciye mu vyegeranyo bitandukanye. Mwari kumwe na Bonezime Niyomwungere ni Agasaga.